Hello everyone, we're going to talk about interrogative form. Now, we're going to start with how to ask questions. How to ask yes or no questions. Imbere yo kwiga iyi lesson, mubanze murabe lesson ya gatanu kuko irafasha. Mu kubaza yes or no questions dufise uburyo bubiri bwo kubaza ibibazo. Dushobora kuba dufise auxiliary or a model. Ibi mubikene vy'ama auxiliaries n'ama models muja kuri lesson 5 biriko lesson yatanguriye. Tugomba rero kubaza dufata iyo auxiliary or iyo model dufise tukayikurikiza sije hamwe ibikurikira nta n'ikindi kirekire twirirwa turagira. Kandi verb to be tuyiconsidera comme auxiliary. Mary is outside. Urabona? Tuca tuvuga is hama sije ni Mary hama outside. Mu kwishura short answers ntitwiba turasubiramo rwose ni yes iyo sije she hama ya auxiliary or model or no she isn't. Tom can query. Tuvuze model auxiliary ndabisubiyemo n'utu tuntu ubona tuzi imbere ya verb principal. Mvuze Tom can carry 50 kilograms. Murabona yuko can inyuma hariho verb principal carry 50 kilograms. Mu kubaza tuca tubaza can kaka model hama sije Tom carry 50 kilograms. Mu kwishura ni yes he kaka model or no he can't. Yes he can, no he can't. I'm sorry turafise more examples. Her children were absent yesterday. Murana dufise were nagenda bushira rujubu auxiliary new models. Were her children absent yesterday? Yes, they were. Apana yes, her children were absent yesterday. Apana kwiga umuntu arishugo runyishu rwose runganuko. No, they weren't. Donc ako ka auxiliary. The doctor could treat the patient. Question. Kaka model. Could the doctor treat the patient? Yes, he could or no, he couldn't. Mu gihe tudafise auxiliary naho dukoresha do, does kuri simple present na did kuri simple past. Ibi byose musubiremo lesson 5 irabivuga. Does ikora kuri he, she, it. He has 3 children. Murabona yuko dufise sije na verb nta kandi kantu kaca hagati. Kandi he murazi dukoresha does. Mpamvu mu kwaza tuca dukoresha does hama sije he nibikurikira have 3 children. Kandi dukoresheje do does murabona yuko verb tuyizana kugiba yanditse muri infinitive. Yes. Mu kwishura ni yes na kaka auxiliary twakoresheje mu kubaza. Aho hose mu kwishura yes or no question tuja turishura yes na kantu batanguje kubaza. Nimba ari is, yes is. Nimba ari can, yes he can. Nimba ari could, yes he could. Urabona tugumiza utu auxiliary cyangwa utu models baba bakoresheje mu kubaza. Yes he does, no he doesn't. Murabona ngaha. More examples. They play tennis. Murabona yuko ni sije na verb. Murabona yuko atakandi kantu gaca hagati k'akantu kandi kaka model. Niyo mpamvu kuri they turazi ko dukoresha do. Do sije play hama do they hama verb muri infinitive. Do they play tennis? Yes they do, no they don't. The house collapsed yesterday. Did the house collapse? Murabona simple past. Apana did the house collapsed. Ntituyigarukane collapse muri simple past kuko iyi did deja yamaze kutwereka ko ari simple past. Yes it did, no it didn't. So we have exercises.
Here you ask questions and give short answers. They are in hospital. Murabona how to ask, turabona ko dufise are iri considéré comme mode auxiliary, nta ikindi kintu gishasha tuzanamo ni are. They in hospital. Yes, they are. No, they are not, or they aren't. Ama contract form mukeneye kuyakoresha kuyamenya muja kuri lesson ya 5 birimwo kuri negative. Yeah. So mubaze nkuko kwa muri example, John has a new car. Mary may come tomorrow. They bought new cars. Na ndabibutse muri simple past ubajije ukoresheje did iba yakweretse ko ari simple past, ni ukuvuga iyo verb yigarukanye iza muri infinitive. Hanyuma ibibazo nawe kuri exercise yindi ya kabiri, ni ibibazo bikwerekeye wewe nyene, wewe wiyishure ko personnellement. Yeah, give short answers. Are you a Burundian? Nk'uwo wambaza ati are you a Burundian? Nca ndamwishura vuba nti yes I am. Utari umurundi ucuvuga no I am not. Are you married? Does your phone have many applications? N'ibindi. Wishura yes or no, hamushireko short answers. Okay, do these exercises. Okay. Yeah. Reka nce ndabereka inyishu y'iyi ya mbere, ibindi murashobora kuca mubandanya muvyikorera. Check answers zo kwi exercise ya mbere. Yeah. This is the end. Thank you.